Yosefu asigura Kristo ibyo bamukorera byose babikora atekanye imbere ya Pilate, imbere ya hose ya Herode, imbere umve hose yabicamwo neza. Jewe ndazi neza ko inzira niyigenetse ishobora kweshapa. Aho byamugoye gatoyi naho nyene ni hamwe yari Getsemani. Aravuga ati umutima wanje urifuza gucungura abantu, atari kuyu mubiri uranse urananiye. Kwere yabona igikomba agira nywereko, ariko buno nyene inkomezi z'Imana zimugarutsemwo. Yaravuze ngo data, ngo ntibibe uko jewe ngomba, ariko bibe. Bakunzi ba CANAAN TV, ndanezerewe kandi gusubira guhura namwe ngo tuganire ijambo ry'Imana. Ariko imbere ko dutangura kuganira, reka tubanze dusenge. Nta usa nawe mwami wanje, kandi nta uringaniye nawe. Uri umwizigirwa kandi uri umutabazi mwiza, utabura guseruka mu byago no mu makuba. Uri Imana idacigwa inzira, ko wewe wateguye. Mwami Imana wicishamwo abana bawe kandi ukabashikana amahoro. Rero n'ubu ndagushimiye ko n'uyu mwanya hari abo ugiye gukorera ibitangaza, ndetse bizotangaza benshi. Ushimwe kandi wubahwe mu izina ryawe ryera Yesu mwami wanje, senze gutyo, amen amen. Rero ijambo Imana impaye kuganira namwe, ijambo rivuga ngo ntawe ushobora gucira inzira isezerano. Ntawe ushobora gucira inzira isezerano, ntawo kwigerageza ngo bikunde atari igihe cy'Imana. Rero reka dusome ijambo ry'Imana riri mu Itanguriro igice cya 37, duhere ku murongo wa 29 dushikane ku murongo wa 32. Reuben agaruka kuri rwagobo, asanga Yosefu atawukirimo, yitabagurira ko impuzu ziwe. Asubira kuri barumuna biwe ati, wa mwana ntawukiriyo, none jeho muhigwa hehe? Bakira wa mwambaro wa Yosefu, babaga isuguru y'impene, wawujobeka mu maraso yawo. Barungikira se wabo umwambaro, murumuna we w'amaboko, bamutuma ko bati, uwo mwambaro twarawutoye, raba ko woba uw'umwana wawe canke atari wo. Amen. Numva Reuben igihe bagurisha Yosefu siho yarari. Hanyuma ngo agarutse, ngo acaja kuraba kuri rwagobo, yagira ngo amukureyo amwibe amurungike kwase. Mugabo acasanga iki? Acasanga ntawuriyo. Ngo acafata yitabagurira kw'impuzu, aravuze ndura ati, Mana yanje, je ndabigenza gute? Nkwigwa hehe? Papa ndamubwira iki? Papa ndamubwira iki? Uyu mwana mvuga ngo yabaye iki? Byagenze gute? Nagaruka kuri barumuna biwe, ariko ari kumagura, ariko ararira, avuga ati, ndabasabye, uyu mwana yagiye, byagenze gute? Gira baramwiganiye amakuru, aturumva twaravye kumwica, bemera kumudandaza. Ubu yamaze kugenda, ageze hehe? Ageze muri Egypte. Canke aracari ko aragenda. Baca bigira iki? Bigira inama ngene bashobora guhumuriza umutima w'umuvyeyi kugira ngo ntabakarire. Ngo bafata ya mpuzu bamwambura, ngo baca bafata isuguru y'impene, barayibaga, baca yivurunga mu maraso, ngo bayirungikira se, bamubwira ngo raba ko ari y'umwana wawe, utwibaza ko igikoko cyoba caramuriye. Umviriza ijambo ngomba guhagarara ko niri rya Reuben. Yagiye he? Yagiye kucobo kurondera Yosefu bamutabara, ariko ntiyamenya yuko ibi byose ari umugambi w'Imana. Haleluya. Ntiyamenya ko iyo ari inzira, ntiyamenya ko ari inzira
iri kirajana Yosefu hehe mwisezerano ryiwe. Agomba kumutabara, agomba kumukura mu coba mushi arabe ngene amusubiza se, ariko atazi Imana igomba kuri Yosefu, kandi atazi n'inzira Imana igomba kumucishamo. Uyu munsi nawe urashobora kuba uri kuritabara muntu w'Imana, urashobora kuba uri kurigwanira uvuga ngo Mana iyi situation genda yivamo gute, ukarondera amayira ugomba gucamo, kandi uri kuragomba gucamo atari Imana igomba kugucishamo. Ahubwo ugasanga uriko witebya mu ikorosi, noneho bituma isezerano ryawe ridashika n'ingoga. Rero nk'umwana w'Imana azi neza ko ari isezerano afise ry'Imana, emera iyo nyene uri kuracamo uyicemo. Haleluya. Emera iyo nzira nyene uyicemo, kuko iyo niyo izokwihutisha gushika muri mu isezerano ryawe. Hariho n'abandi bashobora kukugeragereza bakavuga ati Renilde tumutabare gute, reka dukora ibi n'ibi, kandi atari ubugombe bw'Imana. Imana ishaka ko mpagarara aho nyene ngakomeza iyo nzira ikomera inyorohera. Imana igashaka ko ndayigumamwo kugira ahubwo inyihutishe kunshikana mu masezerano yanje. Ariko je nkashaka kwigwanirira canke n'abagenzi banje n'abankunda bagashaka kungwanirira, kandi bidashoboka. Imana idufasha. Ben agomba kugwanirira muri umunawe, agomba kumugwanirira, agomba kumwiba, agomba kumukura muri ico kinogo, ko niwo mugambi yari yateguye mu bwenge bwiwe, kandi ntiwari mubi, wari mwiza. Ariko hari imigambi myiza ituzako kandi atari Imana ishaka, ahabwa n'umugambi wa Satani. Nta bintu abantu b'Imana murabona bikuza kukamenya ni byiza cyane, ariko Imana atari wo mugambi wayo, ahubwo ari umugambi wa Satani kuzaniye kugira ngo igukure mu nzira wari urimo yegiri kwegereza amasezerano yawe. Nabyo murabona biraba kenshi, ugasanga umwana w'umukobwa Imana yamuteguriye urugo rwiza, mugabo kurambirwa kwiheba, kajya abona haje uwundi muntu, nuko afise amafaranga menshi, nuko afise umuryango mwiza, ati ndayivuyemo ndaronsa uwanje, kandi Imana hari uwundi yari guteguriye hajya imbere. Ariko kubera kwihuta, kubera Satani agupresence ibintu biryoshe byiza, ukumva nibyo wo kwihutiramo, ariko ugasanga uguwe neza, ntumerewe neza. Cyangwa ugasanga hari n'akazi kazana imbere yawe, ugasanga n'akazi zohuriramo n'ibigeragezo bikomeye, ariko Imana yo kugutegurira kandi keza uzoboneramo umugisha. Ukihutira muri ivyo, nawe uvuga n'ibindi nawe we ibintu Satani ashobora gupresenta abantu, kandi umuntu abira akabona ari vyiza cyane, ariko bigatuma udashika mu vy'Imana yaguteguriye, ariko cyangwa ugasanga uratevye kubishikamo. Imana idufashe. Yosefu we jewe naratangaye, nukuri naragerageje gusoma iki gice kivuga kuri Yosefu, ngo ndabe n'ahantu yigeze yidoga, ndabe n'ahantu yigeze avuga nabi. Nta hantu na hamwe hari ijambo ribi ryavuye muri Yosefu, nta na hamwe hari ijambo ribi, nta na hamwe hari kwidoga, nta na hamwe uwabenga ni intama iraha. Yosefu asigura Kristo ibyo bamukorera byose, babikora atekanye imbere ya Pilate, imbere ya hose, ya Herode, imbere umve hose yabicamwe neza. Jewe ndazi neza ko inzira niyigene sishobora kweshapa. Aho byamugoye gatoyi naho nyene ni hamwe yari Getsemani. Navuga ati umutima wanje urifuza gucungura abantu, atari ku uyu mubiri uranse urananiye, kwere yabona igikomba giranywereko, ariko buno nyene inkomezi z'Imana zimugarutsemo. Yaravuze ngo data, ngo ntibibe uko jewe ngomba, ariko bibe uko wowe wabiteguye,
uko wowe ushaka, inzira wemeye koncamwo, igikombe washatse ko nywerako aba ari cyo nywera. Haleluya, haleluya. Rero natwe nk'abana b'Imana ntiturondere abaducira inzira zoroshe, cyangwa natwe ngo twicire izoroshe, ngo twihutishe kwinjira mu masezerano, ariko turindire igihe cy'Imana kandi twemere n'inzira y'Imana. Haleluya. Iri jambo ndiko ndarivuga, ndumva nanje riko rirankuza, ndumva riko riranduza, ndumva hari izindi imbaraga ndiko ndakira, ndumva hari irindi hishurirwa ndiko ndakira. Nawe ndagusengera ngo Imana ikugurura amaso n'amatwi yawe, wumve cyane kandi ubone gose, ubone inzira uri kuracamwo, ntuyitinye. Oya, ntuyitinye, aho wicane mu bwizigirwa gusa. Haleluya. Nkuko ndababwiye ngo Yozefu sinigeze mbonaho yidoga, sinigeze mbonaho akora ikintu na kimwe kibi, yagumye yizeye Imana. Kandi aho nasomye hose ijambo ry'Imana rivuga ngo ikiganza ciza c'Uhoraho ucari kuri. Ikiganza ciza c'Uhoraho nticoba ku muntu atemera ubugombe bw'Imana. Ikiganza ciza c'Imana nticoba ku muntu akora ivyo yishakiye. Oya, ikiganza ciza c'Uhoraho nticoba ku muntu yama yidoga. Oya, ariko kiba ku muntu yemeye inzira Imana imucishamo, umuntu yemeye ubugombe bw'Imana. Haleluya. Murumva Reuben yari yagerageje, ariko ivyo ariko aragerageza ntivyari ivyo, kandi byari byiza kuri Yozefu, ariko ntivyari byiza, ntiwari wo mugambi w'Imana, nticyari ico kumushikana ku c'Imana yavuze. Ahubwo twabona ko bamukoreye ikibi, aba bandi bene wabo, ahubwo nibo bamukoreye iciza, ko bamujanye mu nzira imuganisha mu isezerano ryiwe. None ntumva muntu w'Imana ko nawe ico kigaragaza urimwo, ahubwo ukwiye kucamwo neza kugira ngo kikwinjize mu isezerano ryawe. Rero nahawe nanje ho kuraba ikibereye n'igikwiriye kugira ngo tugikore. Mana y'imbabazi n'urukundo, ndagushima kandi ndagushimagaza ko utameze nk'abantu kandi udakora nkabo, kandi inzira zawe sizo z'abantu. Mwami, ngushimiye ko wewe integuro yawe iminsi yose yamara nziza ku bana bawe. Eka uyu munsi waracitse intege, wari yihebye, wari wihebuye, abona ko inzira ikwera camwa irimwe amahwa menshi, irimwe imisozi miremire atobasha kwiduza, irimwe ibimunaniza n'ibimugora. Reka asubire yambara izindi nkomezi, akomeze urugendo, kuko ibyo biriko bimujana muri destine yiwe. Mana, ndagushimiye kandi ndakuninahaje, icubahiro cyose n'amashimwe yose aba yawe, aba ndabisenze ndabyizeye kuvyumvise mu izina rya Kristo Yesu. Amen, amen. Mwarahezagiwe, mugire umunsi mwiza.